Nyakso. Oya ukanuvuze Sawa. Nyakso. inde yigana Nyakso. Nyakso twamiganye. Akoresha kamera uretse ko bo bakoresha mix. Hariho montage musigaye mukora zisa n'iza Nyakso. Bari banyise sungura cyane agahindurira ngo cyane akagira sungu boy cyasaga ka tesage ndabazanira comedy zaba batipe sivyo no tubemerere comedy canke tubize tubemerere comedy ntari mugabo haza kuba ikindi kiganiro inyuma ya kamera akajambo kanyuma niko no babwira abantu micro na kamera agasunika micro na kuya sindafu bagire subscribe kuri TV hama no kuri Jisho Media bagire subscribe. Bakunzi ba Flip GTV ndabaramukije ndababwira nti amahoro y'Imana bane namwe ndababwira nti nishimwe ku Mana kuba twasuye kandi kubonana kuno munsi tumeze neza turi bazima nkuko mutubona tumeze fresh sinzi ko namwe mumeze neza ariko nizere ko mumeze neza murabona rero ko mfise abatumire no munsi nabatumire badasanzwe kuri Flip GTV murabona harimo mwige mumwe nako nicaye impande yiyo kugira ngo ibintu bize kugenda neza ndahera ngabwira tudondora ramutse abakunzi ba Flip GTV wongera ubidondora abwire n'uriyo yapo abakunzi ba Flip GTV ndabaramukije kwanza ku mazina niswe n'abavyeyi ntaye nkunda kuvuga ariko mazina izina nahawe n'akazi nkora ni nyama yapo nyama kwa nyama. Sasa reka tuje ngana mumpera ka micro bro tuza turasangira micro anako nagize babiri ni sawa umeze neza ndashima bakwitande nitwa Mahoro Best Love duza kazi kugira ngo abakunzi bakumve uwa Mahoro Best Love Best Love yes bro nawe guti jewe ku mazina nawe n'abavyeyi yitwa Shimira Imana Joshua mugabo umaze gukina muri mabukwe baca baramindura bagita Sugu Boy akazina nako Sugu Boy numu man ura fsetara kandi dasanzwe iri muri wewe utazi ariko reka ndababwire nti no musi ndi kumwe n'abakinyi ba film abakinyi ba comedy murabazi muri service mabukwe cha kuri Jisho Media mwibuke ko nanje nigeze kuca kuri Jisho TV ndi mu journalist reka rero nse nk'uwinjira rero mu kiganiro twa nyezina turi kumwe n'abakinyi ba comedy na film ijya filme ijya serie yanyu mabukwe mwayikinye mwisunze iki ariko ndabona wa mukobwa ataje wa mugore wawe umugore wande wa mugore wawe mwijya sinema Gorete bera ko iri mwamise Gorete oya ni Gorete bera hari umuntu waruguru yitwa Bera ni Gorete Makurata Zana ivyo nyene hanyuma no kubataje yafatiriwe gatoya ijya sinema nakwaje nti mwayikinye mwisunze iki ko ndabona kandi niwe wayanditse mwayikinye mwisunze iki ikintu kuko iyo uri kurakina ikintu cyangwa uriko uratanga message ku kintu haba ari ikintu wawisunze mwayikinye mwisunze iki twayikinye twisunze ko hari donc uravye muri societe canke aho tubaye nkubera ko ingo nyinshi usanga haba ukutumvikana hagati y'umukazana na inabukwe na cyane biturutse ku kuntu usanga babana hafi bana kurongora ukarongorera iwanyu birakunda kuzana ikibazo hagati y'umukazana na inabukwe yabo yes ko abantu batazi iyo reresi bagende kuri Jisho Media no kuri baraza kubona ko abarundi tumaze gushika kure harimo message idasanzwe Sugu boy agira uvuge Sugi hajya uri Sugi rega niko bashatse kukwita oya nibashyize kunyita Sugu yari abisugi manzi kweriki bakwisa Sugi cyangwa ni wewe Sugi boy kawaida muri filme izina bagwaye mujyanga
je kawaida sinarishaka kwitwa bari banyise sungura rero mugago nari najyanse biraga ko ndagikura kusaga n'abantu bamaze kurimenyera umuntu wese ambonye sungura cyane agahindurira ngo cyane akagira sungu boy cyasaga ka message ubu rero umuntu anakurondeye kuri telefone agutelefona akwamagara sungu boy vipi kiretse bidiga niwe byase ko agahindurira bro ijya sinema yanyu ya kuba ahigeze ubu mu bifata gute turabishima kubera haramaze kubaho intambwe twarabonye hari intambwe tumaze kugera tutari turi kurumva ubu tumaze kuduga ku yindi nivo twatanguranye siyo dufise tugifise ubu hajya rero ngo nawe uri umukinnyi mushasha umukinnyi mushasha wigisha ishomedi gukina wabitanguye byari byaje gute sinovuga ngo ndi mushasha urabye harazindwi zibiri ninjiyemo narabyumviriye nyene mbona byombera mpitamo kuba nobijyamo. Ni iyihe nyungu wabonyemwo mu kugira uje gukina filime? Inyungu nabonyemwo kugira nze gukina filime nabonye ndabyishimiye kameme nabonye menga birampimbare ndi kubona ari umwe kubikora ubundi nanjye mvuga nti nanjye ndashobora kuba umukinnyi. Yes, bakunzi ba Free TV ndakwibutsa gukanda subscribe kuri channel yacu kugira ngo tuze turabaha ama news ama interview ameze neza. Akwibutsa ko simbira no kuri Jisho Media naho nyine ukaraba ibikorwa by'aba batipe. Bro, mino bisi musigaye mwigana abanyarwanda banyakiso. Oya ukanuvuze sawa. Aho kanubona ko unyujijemo. Ako kantu si sawa. No kuvuga mwarahinduye musigaye muvuga nk'abanyarwanda. Yateze mvuga ikirundi kamere. Bro, bijya ibintu byo kwigana nyakiso mwabikuye he? Nyakiso inde yigana nyakiso twamiganye akoresha kamera uretse ko bo bakoresha remix ariho montage musigaye mukora zisa n'iza nyakiso nawe yazikuye nyakiso urumva nizo yifondeye nawe creation yiwe rega mani iyo nk'umuntu yoza ka create Free TV yindi no kuvuga creation ni iwacu noneho ko wagize journalisme akaba ariyo n'abandi bose bande none nawe warabigaye nawe urumva hari abantu biganye we wariganye okay nyakiso yigiye kuri inde nyakiso ni kuvuga ijya sire y'abanyakiso nabone bayivye muri Kenya twebwe rege twayimenye bataranabaho nyakiso aragusumbye cyangwa uramusumbye imyaka ndayimurusha nyakiso afise 19 je mfise 22 burya bwanwa we ubona rubwa 19 n'ubwanwe rega n'impene iragira bwinshi kandi ariko inkunga asanga ntabwifise nimbe birabuvukana uratangwe za comedy zanyu bro nashaka kwanza kumenya mbega ni yihe nyungu muronka kuri Ijisho Media muri ko murakina zijya filime na zijya comedy ego ni mumbwira muronka akanoti kangana muhembwa gute nico shaka kumenya Erega nushobora kuvuga amabanga y'akazi. Oya wowe iyo nibanga giwacu wowe twaje twikubwirwa nyine. Ni wewe ingenda kubaze kandi. Aho wakoreye interview ni cyari urabona commentaire bakubaza tuhembwa ngahe. Kandi ko atavyo wowe. None uhembwa ngahe. Oya nije nabajije mwebwe kandi nije naje kubaza mwebwe simwe mwaje kumbaza. Rero ni kuvuga twebwe navuga igikuru ntidushira imbere amafaranga. Ariko nuko tuba dushaka ko ivyo dukina tuba tubona ko ari abantu bamwe abana bari yabe biriko bihindura muri societe ndisiri ko ivyo bintu maze kubona uri kurabikora bigahindura abantu ni kuvuga biba byiza kandi ikiza naco kirigurisha yabo. Wow, reka rero se nkubaza uno mwigeme nga none wowe uja gukina muri Jisho Media wasinye kontra imeze gute? Sinya kontra zuraronka kanoti nawe ubeho uronka amahera y'amafuta amahera yo kugura turi twanyene kontra nasinye ntabwo sigura amashinda yivuga ibanga ry'wanjye
nzomwibariza Simo. Yes, bakunzi ba GTV urabona ko abantu bameze neza n'abantu bameze neza nta ntibidoga ku kanoti ahubwo mwari kuraba mukadutumira hariya moya mbiri kubera ko ndabona Jisho Media ntibashonje sibyo none mushonje shawabi ntidutunze ari kandi ntidushonje ni mama ayo kunya ntitwaza tuyabura ndahewa okay wowe waje uva muri Rukundo TV uravayo uja muri Jisho Media mbega ni giki cyagukuye hariya muri Rukundo TV muri Rukundo TV narakuze mane reka ntawe uhoraho yabaye narakuze yawe hariya harakureze urakura yawe muri Jirag TV naho nyene waraciyeyo uravayo naciyeyo gusa cyo cyabaye igihe kinini cyabaye igihe kinini naciyeyo turakora ikintu cy'amezi 2-3 ko mu nyuma niho haza kuvuga ibibazo umubosi yadukoresha aragira akabazo cyo bituma uburyo budashobora kudushikira bariko barakora naye bagiye gukora umuntu kuvuga je navuye ngaho umwanya bahagaritse naye naciye nja gukora niyo Jisho Media rero ndiyemo hama nabo bagarutse gukora rero ariko je bansanze kuri tele yes ko bantu batazi manager canke umuntu umutwe wa Jisho Media ni Simo amazi imisi ariko arakora ibitangaza urabona ko yagiye n'umuproducteur w'cinema ya Alvera yise umwanya akaba ariyo yayikoze ni director ni producer akaba ari nawe arongoye iyi media Jisho Media asanzwe acisha ko amakomedi n'amafilm ndakwibutsa ko Simo ni iki kuri wewe Simo ngo ira mubiri twa amazina y'Yesu n'abavyeyi twa irakoze Simo mubirizi niritazirano ni sirino ahari nze saluti kwako kandi ariko twazananye no ngaha nuko umwanya atari no ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari hanze y'igihugu gusa narambura kwibira akabanga kahari osanga kuri twawigira kuva nimba ari muri 2016 nimba ari 2017 nkuko muri iyo myaka rero byose ndabivuze ngene twagiye turahura ibiki rero niki kuri wewe niki Simo ni nkuko nyene nyama yavuze ni nk'umuvukanyi nyene si kuvuga ngo dukorana ngo ni bossi binde twe dukora nyene nk'abavukanyi nyene nk'ubu woza ati ndashaka mu nkinire kuri channel yanje ubukomedi mukazara bucisha kuko namwe mu bikora kuri Jisho Media byo ko man nivyo buzwa ni akanoti wapi na akanoti rasi kimwe gusa twegusha twiriga inzara cyangwa ngo tunyote ngo turi kuri tele nta bindi yes mwabyumvise soon ndabazanira komedi zaba batipe sibyo none tubemerere komedi canke tubemerere komedi ntari mugabo haza kuba ikindi kiganiro inyuma ya kamera yes ndashaka ugire akajambo ka nyuma canke mumbwire ikibazo mwari mushaka ko ndababaza ntababajije akajambo ka nyuma kavuga ubugira afe agasunika ruki kandi cyagira twugare tugasunika ahubwo nakajambo agasunika agasunika micro cyane ngushimira abantu badukurikiranye dushimira n'abantu bakunda kwandikira batubwira ko ibyo dukina bisa n'izanyagizo toka kandi barabihevye kuvuga ni usigaye bibona we ni usigaye bibona mbona barabonye bakurikiranye neza barakomugwamo muri ko mwiba abanyarwanda nini mugabo right now baratekereje barabonye ko tiko dukina ibintu biriko birevoriwa urumva kandi nkuko nubu tugiye mu Rwanda uri kuravyumva nabone hagena nyagisera afisa akantu yo twibako twebwe yo twigako uri kurumva nico gituma rero iganshimira abantu badukurikirana
batubwira ko icyo dukina bibanezera kandi binabahindura. Hanyuma tukagira gushimira bro, jewe ari ikintu namamvuga, nimba hari amaviews menshi turonka, urumva uretse twebwe n'abandi benshi zimedia zo mu Burundi zironka n'amaviews y'abantu bari Oman, Saudi, Qatar ni Canada, America n'ahandi. Ivyo rero ni ibintu bitwereka ko usanga turiko dutera intambwe, kubera ko byari bigoye nko muri 2010 gukina filme warayitwara no kuri studio bakayanga. Uri kurumva mugwa ama studio mu Burundi usanga ariko yerekana filme z'abarundi. Rero ni ibintu bitwereka ko abantu bariko barakunda ivyo wabo, urumva aremera gaheba mainite uyashize mu marundi ku munsi usanga yakoresheje nka 20000, akemera karaba filme y'umurundi akayiraba akayiheza. Rero ni ibintu bitwereka ko badukurikirana kandi tudatamba twirorera yabo. Akajambo kanyuma kuri GTV. Akajambo kanyuma ayasiga kanyuma ndakandi nzoka. Anagira shimira abantu badukurikiranye kuva dutangiye sitiko duheje. Yeah. Okay. Nagira ndabashimire kubitanze bakadukurikirana dutangira kugeza turangije. Nongira ndabasaba ko bokoma badukurikirana iminsi yose. Cyane. Bro. Kirundi urazi nk'umunyarwanda umubwiye kurangiza ikintu buvuze. Reka tuvyihote. Suguji. Sugu boy. Akajambo kanyuma. Akajambo kanyuma. Niko no babwira Agasunika micro na kamera. Agasunika micro na kuya sindafu. Nuko no babwira nimba ni Filipo GTV nimba Flip Gahimbare mwahinduye. Bagire subscribe kuri TV. Hama no kuri Gisho Media bagire subscribe. Hama nabindi birenze ivyo nzobashaka kuvuga amajambo menshi. Mani we ntanzogunwa. Inzoga. Oya je nanzoga. Yes, bakunzi ba Flip GTV. Ndababwira ni ukanguriye nyene ukanguriye sindagasiga camera nk'uyinwa mbwa sindayinwa. Ndababwira ni bandaye mukurikirana ibiganiro bica kuri Flip GTV. Tuzosubira kandi kanya cyangwa mundi mwanya tubaha ibindi biganiro bimeze fresh. Ciao ciao, yari MC Brizo kuri microphone, behind camera muramuzi ni wa musore nyine atigera hinduka, atigera ayambura amarori, ni Mr. Koresha umwanya, koresha time.